ntiwabonye umunsi bafata Uvira ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye amavedete yo mu mazi mwabonye jeza M23 acha ndashaka muri kino gihe mu ntango w'umwaka wa 2026 nyene iteka twifuza kumenya mbega ubu mwoba mufitaniye imigenderanire iyihe n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda nyaburya dukunda kubona yuko iyo habaye ibikorwa by'umugabo mukunda gutumira wo mu karere mu kenshi ntitubabone mbega nko ku rwego rw'uburongozi bw'umugambwe nk'abarongo umugambwe mu Burundi mwoba muvugana n'abarongo umugambwe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda hamwe mbega bo barondera tereka tuganire muri teguye kubakira canke mwebwe hariho mwamutegekanya tereka tuzobarondere tuganire ku bihugu ku bibazo vya bihanze ibihugu vyacu. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravelAgency 8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Umwaka rero heze n'umwaka waranzwe n'ibikorwa byinshi na cyane umwaka w'amatora aho kuva mu kwezi kwa 6 gushika mu kwezi k'8 twari mu matora ubwa mbere bashinga amateka n'abaje n'amakomine hanyuma turaduga mu zindi nzego abakenguza amateka kambere haba no ku mitumba tugashimira abarundi bose cyane abagumyabanga ingene bavyitwayemwo bagakurikiza impanuro twari twabahaye zuko twogerageza kugira ngo ayo matora aba yakarorero tugitangura twari twasavye yuko ayo matora yotsindwa n'umugambwe wacu kandi Imana yabikoze niwe watsinze ku majwi arenga gato 96%. N'amatora yaduhaye ikindi cigwa canke yaduhaye ubundi butumwa aho abarundi bose berekanye ko babaye umwe ko natwe teza kwibwirizwa nk'indongozi tukibwiriza igiteza gukorwa kuko twabivuze abarundi 62 twikukira baratoye kwikurako bakava amahanga barisubiza intayo kwikukira uburundi sura kwigenga 93 baratoye demokrasi baravuga bati indongozi zose zishigeho nabo zizorongora birakunda mugabo barabiburizamwo tuja ku rugamba birashoboka nivyo twahoramwo aya matora rero yaraye abaye arerekana ko ari ikindi kintu bashikeneye bakeneye iterambere kandi byose twasanze iyo turi kumwe birashoboka yeshe mukuru w'igihugu nico civugo yahaye manda turi kumwe twese birashoboka 96% sabagumyabanga gusa n'abarundi bose bavuze bati ku rugamba gurwanya ubukene tuja hamwe twese ivyo rero twagomba tubashimire abarundi bose twemera yuko natwe nk'umugambwe washizwe imbere n'abene igihugu tuzokora ibishoboka byose kugira ngo dushikane Uburundi ku iterambere. Igihugu kiri mu karere gafise
ibihuhusi. Dutegereza rero kurikanura, byose birashoboka tukarikanura kugira ngo igihugu gime gitekanye. Nta kuryama rero mukondora zosi, umwenda igihugu wese ahamagariwe guhagararira amahoro n'umutekano kugira ngo ryaterambere dukeneye turishikeko. Byinshi byagiye birakogwa kandi n'ubu birabana bikogwa. Hari mbere n'abagiye baratubaza yuko ibyo twagiye turavuga ko byo bikorera byo mu ngiro, na cyane cyane korohereza umuntu wese akeneye kwitangira igihugu ko yoroswa ubuhinga. Ibyo nabyo ngira ngo byaratanguye. Hari abakenera gusa kuraba amafoto, muganibaza yuko muri mwe n'ibyo bintu amafoto adakenegwa. Hariho ibintu bisabwa yuko amafoto adakenegwa, muga byaratanguye kandi ubu bigiye gufata umurindi nk'uko nyicubahiro umukuru w'igihugu yabivuze mu kiganiro aheruka gushikiriza. Nagomba rero ntarandiriye mpave mpa akanya abanditsi n'abameshamakuru babaze ibibazo, kuko ibikorwa bizokorwa mu mwaka wa 2026 tuza kubivuga turangije. Mbwa kandi twamenyesha yuko mu mugambi CNDD-FDD muri uku kwezi kwa mbere dufise ikoraniro kaminuza ry'umugambi idasanzwe rizoba ryabanjirijwe n'amasengesho y'imisi 3 tariki 22, 23, 24 hama ku munsi w'Imana tariki 25 hakazoca habaho ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambi CNDD-FDD. Bimwe mu bizokwigwa hariho ukwemeza ingingo zafunditswe n'inama komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yo kwa 2022 ukwezi kwa ndamukiza mu 2024 yabereye hariya Ibuye Ingozi, hamwe no kunagura inzego. Tuvuze kunagura inzego nuko inzego zihari zimaze imyaka 5 kuva mu 2021 gushika mu 2026. Urumva rero ni igikorwa citeka kugira ngo umugambi wacu tubandanye turi ku kivi. Umugambi wa CNDD-FDD ni ufise ivora ya bisi rigitwara abarundi mu mbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 utembere mu 2060. Muri iyo mbona kazoza mu ntumbero ya gatatu yayo hari abaravuga ibijanye no gukomeza igisata c'uburimyi, na cane cane mu gukomeza ifungurwa abarundi bakaronka ivyo bafungura bakwiye n'ibiterwa njabukamazi. Mugabe ico gisata biragaragara neza yuko gisa n'igihanzwe n'ikena y'intabire, aho abarundi batanga amafaranga mugabo ugasanga iyo ntabire ntibariko barayironka ku rugero rungana n'ubwo bari basabiye. Turavye ibiheruka gushikirizwa n'ishirahamwe FOMI duhereza iyo fumbire, nabo nyene biragaragara yuko umenga inyishu y'ifumbire ntiyoroshe gutorwa. Mbega mu mugambi CNDD-FDD mubona inyishu irama kuri ico kibazo c'ifumbire kugira ngo iyo ntumbero ya gatatu yo mubona kazoza tuze tuyishike ko yoba yahe? Mwavu ntangorane, mwavu nivyo hari gihe uteba, mugaye cyo sikibazo ca FOMI oya. Hama ikindi nagoma mvuge gatoyi, ikibazo FOMI sugwego rw'igihugu. Hari abantu uzubona n'umunyagihugu avuze ngo FOMI ndizuzanira mwavu. FOMI sugwego rw'igihugu. Ico kintu bagikure mu mitwe muzo communique yaba SP. FOMI sugwego rw'igihugu. Kandi hariho n'abantu mengo no mu gihugu bavuga bati umengo FOMI n'ugwego sinza ahubwo baruri kuri mu cyunga rubushikiranganje kuri no. FOMI barayiha isoko kuko bashaka guha intertrade bakayiha isoko canke yindi. Rero ibintu byose nibibazwe ubushikiranganje, ari umwavu bawubaze ubushikiranganje gori n'ubworozi. Mugabo FOMI sugwego. FOMI nishira hamwe bahisoko rifise kontra y'ukuzana umwavu. Kesho yiha kontra
ya saison A, saison B na saison C. Iyo kontra baravuga bati uzozanira umwavu, hari ibyo bumvikana na leta, barashobora kuzana umwavu muke canke mwinshi. Bazanye umwavu mwinshi biba bivanye n'ingene abanyagihugu batanze ama-avance, kuko ntirashobora kuba ivuga iti muzozana itoni 50,000, mugabo tubohejeje kubwira abanyagihugu batanga ama-avance y'umwavu ugasanga azokenerwa 70,000. Nimene yabijya mwumva, nico gituma tuvuga tuti ko hariho kontra, hakaba hariho ama-commission de réception y'ibintu, hanyuma abantu bagira facture bagashira bakanexako amadokima. Ni akamaro kukuza uravuga bati iki kimeze uku mu gihe ari ibintu byuguruza, kiretse abantu bagomba kwikorwa mu mutwe, kuko nta muntu aza gusaba amahera mu finance ngo nta mahera agenda nawe ugiye turabe kwaguha. Uteza kugenda nimba urakuzi barabara urashirako na PV de réception canke na contrat, kuri iyi nivo ngezeko ni mumpe 110 akira n'amadokima bagusinyiye bashigera muri finance. Hariho rero contrat, hariho commission de réception, hariho na facturation, ushirako n'amadokima yandi kuri ibintu mwibarabara. Hari abantu uzubona baryohewe bazo baravuga ngo bakandika ku marezo sociaux, barabanyereka ku telefone abandi avuga ni kubera abantu benshi kubera tacho bakora bibaza ko barosa akazi kawapi. Mugihe ari ibintu tekiniki rero umwavu ni leta, urashobora kuba rimwe uza ari mwinshi ahandi ukaza bukebuke, muga byose ni by'iwacu. Ntagira umuntu azosaba kuvuga ngo ni fomi ngo ni inde negative, ni by'iwacu. Mu Burundi pour être concret turamaranye imyaka itari mike ikibazo ca connection ya internet. Ico gisata ni kimwe mu bisata bijana cyane ni n'ubutunzi bw'igihugu mu kubuduza. Ngaha muhejeje kuvuga yuko ivy'amarezo sociaux mwavuyemwo, ariko nkuko ndabivuze murumva ko ni gisata gikomeye. Nashaka kubaza mufatanije n'ivyo kumbure uyaraje gushikiriza politike y'umugambwe CNDD-FDD mu bijanye n'ico gisata c'ubuhinga bwa none imeze gute? Twokwizera ko mu rurajwe ishinga n'ikibazo ca connection ya internet dufise ngirakora neza, neka kwivugisha ngaho mwatu ucanganije ko uraza wivugisha ko ntabanzi ngo nari kuvuga nabi, naravuganye n'umuyobozi wawe yuko bidapanze. Urumva rero Lumitere ishobora kuba igeze ku banywanyi barenga 5,000,000, turiko turabaza yuko ifise capacité y'abo bantu. Nico gituma mu gutegekanya Starlink yaraje naho itarakora neza, ko yo yikoresha satellite direct mugabo ishobora kubizimvye, sindabibaza. Mugabo hariho n'indi yitwa Likamobile nibaza kizotangura vuba kugira ngo ize gusubirira basi, kubera bona ntuzeye ona mobe iri febre sinzi ibyo ari byose, ndiko bazi marketing ziriko bafise ingorane nki. Hanyuma hariho ime kera yitwa Leo yitwa Mwigu Econete nayo nyene ni ngorane. Urumva rero nibaza yuko Lumitere ishobora kubiri satire, nabo batoba babivuga bashobora kuba ariko barazana ivyuma bishasha, mugabo biraboneka yuko connection atari kirenga. Tuzogwana rero urugamba kugira ngo bigende neza. Buruse ngo bashagenda twabagenda azavuga ngo ibihugu twebwe ku mwaka turagenda, mugabo ibyo byamantuze. Urazi ko na wa muhungu mu Cibitoke yamuna ko mu Cibitoke yakora internet senkije ngani DJ kugo wewe cyaranyaruka gose gusumba nibi by'iwacu. Ujya twetwa mu ndiri buruse, mugabo imyaka baramwankira ko imyaka acanuka uwo bakorana ari hanze sinzi igihugu yo kirondera. Twaramurungize tugenda udoriye ari muri Algeria, genda urondere ibi bintu urumva bagize jengira nka 10, kuko uteresharje ururirimbo kuri wifi yabo rutangura kuririmba ugifyonda.
nta telecharge mibaho ni direct urumva mugabo acabura security ntibashobora kuyisekiriza ngo ntuyibe umutwe batubwiye ati kuramwe izo wifi zanyu turakuramo turazidactiva ati shiramo yiwanje rero dushizemwo ushonderuza muhanda yaririmba ataramuvyonga mugabo rero bashagira ingorane zikurondera kusekiriza iyo wifi yabo urumva rero ndavuze ngo mugenda hanze muze kubidoriya birabaho gusa ntiwovuga ngo ugende nkuko tugenda kwiga imisomene ivyo biragusaba kameme ko ni technique biragusaba kugenda ari nka seminaire de 6 mois ari nka recyclage de 3 mois 6 mois ivyo byoshoboka nibaza yuko babirondeye bo bishobora. Ikibazo cifumbire ngomba ndakigaruke ko nubwo mwari mwacishuye kuko nibaza yuko hagikenewe umuco haba mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta baragize ico bakivuga ko muri fomi barisiguye namwebwe muraheje kuvuga muti kijya kibazo nico muri leta ariko bavuze bati ifumbire yarasabwe ariko kandi hararenze ko niyindi bavuze ko bongeye ko ama pourcentage bacha hiyongera ko n'amafaranga none vyogenda gute kugira ngo hongeye ko ifumbire kandi niyo yongerwa ko itariko iraboneka neza ahantu nibaza yuko hagikenewe umuco ibi by'ifumbire byo kuvuga ati byarengeze ko biki nibisanzwe kimugana gwambazi kubera iki kibajijwe umwaka cindazi ko kuva ndi president wa Sena canke ndi no muri imyaka 2020 umwavu wamye urengako kuraba neza ico bagomba nga umwavu wamye urengako kandi mumenye yuko ubushikiranganje bw'urunyine n'ubworozi twatubufashe n'ubu bwarasabwe yuko bumenya abarimyi mu gihugu ni gikoko kibandanya twe baradusabye renfort cyo gitwa twavuze tuti mu byigwa tuko turatanga n'ingene umuntu atwara twaragiye mu Bushinwa turagendera umutumba w'Ubushinwa y'upanze ingene bapanga mu Bushinwa sinzi aho twari kumwe ngaha mugabo ndazi ko SP butanyerera twari kumwe ariko twajanye mu Bushinwa kugendera na Sylvia twari kumwe twaragendeye umukuru w'umutumba nivyo tugatujemo natwe kugira ngo umukuru w'umutumba abo umukuru w'umutumba mu mugabo no mu gihugu babiri bakore ku buryo aribo basaba umwavu ukora ku mutumba ni kuvuga kandika ndi kuri yo ku mutumba wa Sampeke yari azorima hegitari imwe nkandikishe hegitari nzorima bagaca bamenya imbura totahaza nibiki nzokenera hama kagenda kuri niyo ndiko Evariste petit frère akavuga bati nawe azokenera ibi bakagenda umutumba wose ugacuvuga uti twege umutumba dukomanze apana umuntu uzokomanda nivyo tukeneye hazohora komanda umutumba muri cyo gihe rero niho tuzoca tumenya tuti ko mu mugambi turafise umugambi uko n'umutumba wose tumenye ubutunzi ufise kugira tuvuge tuti nkuko bavuga ati ibihugu biteye imbere bakavuga bati igihugu cy'Ubuyapani cyateye imbere cya igihugu cya Vietnam kugira 20 kwizi mu gutera imbere tuje tuvuga tuti umutumba uyu urateye imbere gusumburiya mugabe bizosaba yuko umutumba ugutwara umutumba haba mu mugambwe cyangwa mu gihugu ababizi abazi byose nico gituma mu misiza ivyo bibazo gusa ndiko ndaraba icyatumye bavuga ngo umwavu wararenze ko bija mu majamo menshi bashobora kuvuga bati hajya ahantu kubera Burundi bufungura ifo kwataka ahavinja arega turazinanye twese ngaha kwisi bavuga bati hajya abarundi badasumira hanze ni kubera iki kubera umwavu ataki erega umwasa arondera hajya nyene avuga ati hajya ntibagurira injya hanze twe nta maya turonka yabo batugurira injya tubatake ndazi icyo kintu no kucitondera uza gusanga byose bituruna oturi ico kuko umwavu kuva mu 2020 na kangahe umwavu urarenga ukamanuka ukaduga ukamanuka none iyo variation muri 2025 niho yo cigira ingorane gusa ico ni kibazo cyo kwitondera
ibi by'ifumbire by'ikitoro sinabigaruka kuko ni ibibazo bisanzwe, ifumbire gukena. Bavuze bati umwaka warakenye, bakavuga ati umwaka uza twararengeje, nico gituma muzogenda murabe, sinzi ko muja kuri tele, muragenda murabe heshi urashobora gusanga naho itaje neza imirima isa neza, kubera iki hari ifumbire yigeze kwinjira nyinshi bashobora ibika abene igihugu. Erega nuko nyene abantu bakenera gusa aho bakura umuntu ku kajambo yavuze, mugabo ugiye kuraba ku vy'ifumbire hariho bamwe bagiye barabika no muhira ugasanga imirima iratoshe, nuko nta abaje Igitega canke abaja mu ntara zose muzoze munoza munafotora muvuge muti none muce muhagarara ati wewe warose ifumbire uyu mwaka, azokubwira ati jewe naka niwe yarose je sinarose, we ko bisa neza ati hariya ko nari nabikiye. Nico gituma burya dukuyemwo ukuri, dukuyemwo ibi byo kuba umuntu ukaja mu bintu gusa byo gutega umutego byo kubaza akantu bigorana. Sino ndabona yuko kuja umufumbire yego haba harimo utugorane duto mugabo si ibintu vyotuma fumbire ija mu kanwa ka misi yose ku muntu, sibyo. Kibazo kini nagire mbaze mugenzanje heje kugikoza ko uyu yari imbere yanje, mwavuze ko akarere karimo ibihuhusi mbere bigaheza bigakora ku Burundi na cyane ku migenderanire haba uruja n'uruza rw'abantu cyangwa ibidandazwa, nkuko yaraheje kubivuga aha hepfo ku rubibe rwa Gatumba Kavimvira ndetse no kuzindi mbibe harahungabanye uruja n'uruza. Mbega bajya abantu bari hajya mwebwe mu bita bande n'abakongomani canke nabo mu kindi gihugu bajya bahungabanije hajya ku mupaka wa Gatumba bituma uruja n'uruza rutamera neza. Mbega hamwe boguma hajya muriteguye kuvugana nabo kugira ngo ujye mupaka ubandanye ukora neza uko wari usanzwe ukora? Ibi vya Uvira se mu 23 n'u Rwanda bakaguza mararondera icongereza n'igiswahili muteranye no zitavuga mugomba kwivuga icongereza muri abarundi, ni ibintu bisanzwe. Umupaka wugawe ucokugurirwa rimwe n'u Rwanda, ikibazo ni kimwe. Ntimuze muravuga ngo ngire ejo negative. Uvira nimba abanyarwanda bahafashe baje bavuze bati turaviyora amasezerano ya Washington bakazi buvira hugagwa nk'igasenyi hugagwa nko kuruhwa. Ntimuze muravuga ngo ngire ejo nzoje buvira gukora iki, uragenda urondera indege bashira aeroport mu Bujumbura mugende hejuru Tanganyika mugaruke mugwe haje. Igihugu kirakingirwa ku ngingo zose zishoboka. Ntimuze murafata ibintu minenegwe, kirakingirwa gusa turacabaza amasezerano avuga iki, mbega vipi? Turabaza nese Amerika bivuze ngo amasezerano cyo yahagarari, turayibaza mwebwe vipi mwazige mwavuze amasezerano abiwacu bavuye kubera amasezerano mwasizeko ko twende tugomba gutera ingorane ku isi. Ubururi si ingorane ku isi, oya ubururi si ingorane. Burundi bubi ingorane bavuze bati twaze ko amasezerano turemeye mugari ibyo adinda yondabaga bizovana ingingo zindi zashobora gufatwa. Amerika mugabe bivuze iti byananiye ibyo navuze nahagarariye byananiye ni mwibeko cyatumenye nyine bipanze kandi bizomera neza. None Uvira je sinako ntimuse no kukibaza nababwiye ko Rwanda ntimwabonye umunsi bafata Uvira ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye amavedete yo mu mazi, ntimwabonye jeza mu 23 acha dashaka Rwanda kuva hafashwe hatanguye manda iyi turimo
harakuweho inzego zimwe zagwanya ibiturire nka brigade igwanya ibiturire na cour anti-corruption, mbere na ministère ya bonne gouvernance iravugwa yuko muvyifatiye mu ntoki. Mbega kuva mubifashe mu ntoki ni hehe igiturire cariwe gose, ni mbere canke n'ubu? Murakoze. Sinze ko nabwira mugabo ndazi yuko hakozwe ibishoboka byose. Murazi ko mwabajije sinzi karinga abajournaliste cyangwa abashinga amateka babajije ngo mbe stade yubatswe n'amahera avuye, nta bantu bageze kwibaza. Nicyo rero ngiri yavuze ngo iki amahera yose abasomali baratwaye abonetse cyo tugora ikintu cy'abene gihugu igabye byose no kubera tutagira amadetail. Ndazi ko yishuye ati amahera abantu bazo bariba ari kuri konte zamuratora mwubaka ibintu by'abene gihugu. Urumva rero hariho icyakozwe na za programme za budget programme nababwira zatumye tukurikirana ko kera byari byoroshe gukura amahera kuri rubrique uyatwara ku yindi kugira ngo uyakoreshe nabi. Mu mbono kazoza 2040 2060 mu mapiriye atano harimwo ntitubona ahantu harimwo ibijanye cyo twovuga ubuhinga bwabwenge, ibyo twovuga intelligence artificielle. Uno munsi tubona yuko ibihugu biriko murindi munini cyane, tuko turaraba muri Amerika, muri Aziya, tubona ibihugu biriko murindi munini cyane, kandi ejo tuzokwira twuva dusanga muri iyo mbono kazoza batabishize mugasanga biriko biratugora ningo guhamvya ivyo bindi bihugu. Mu gihe iyo tuvuze intelligence artificielle benshi babona ChatGPT, mugabo sijya gusa rero ibindi. Hari igikorwa turiko turakora sanzwe ndongoye association de jeunes burundaises pour association de jeunes burundaises pour l'innovation et la promotion de l'intelligence artificielle. Twariko turasesangura turagusanga mu mbono kazoza ko byose tubiraba, turiko turaraba twerekeza aho hantu twasanze bitariko biraboneka neza. Ejo bikatuma ejo bishobora kuzotuma dushobora kuba frene mu gihugu cacu, mu gihe ico kindi gisata tutariko turagikoreramo cyane, mu gihe ivyo bindi bihugu biko biragira irevre ntibiri muri nitwovuga ngo ni simple technologie, mugabo tuyibona mu maje de société, tubona mu gouvernance, tukabona mu souveraineté nationale. None hamwe ejo umugambi uri ku butegetsi musanzwe murongo igihugu hamwe ico gisata nitwasanga turiko twita amavoka gusa, two turabona ibindi bihugu biko biratera imbere, za Tanzania, u Rwanda, muri Maroc n'ibindi bihugu byose. Ntubona ko ejo zokwiro tuba dusanga u Burundi kumbure kubera usanga hariho kwibagira ico gisata kiri muri bya technology ikomeye cyane. Ejo zokwiro tuva turiko turasigara inyuma. Mbega mu mugambwe muko mutegekanye iki kugira ico kindi gisata kiboneka ko menga ni technology iri ku muvuduko munini? Aho naho turavuga tuvuze ico mu guheraheza mucavuga bijanye na ecosystem. Harimwo muri ecosystem ya intelligence artificielle harimo ama infrastructure numérique, harimo ama compétences, harimo kandi nico twavuga mu guheraheza ico wakijanye hamwe n'amanozenya hamwe n'amafinancement azoza muri ico gice. Rero mu guheraheza nko mugambwe uri ku butegetsi mufise imbono ari mwebwe kandi muriko muratwara igihugu gushika muri iyo myaka yose. Twashaka tubasabe ejo canke hirya ejo mudukundire nk'abavyeyi, muturonke muri bihugu biriko biratera imbere. Twazi ko umugambwe wanyu ufitaniye bigendane myiza n'indi migambwe iri muri ico gihugu, tuje kurahura ubwenge, tuje mu rugendo shure kugira natwe mu gwaruka ejo tuzoshobore guherekeza iyo mbono kazoza turugwaruka, ko turazi ko benshi muri bo bashobora kuzohashika kubera bakuze. Intelligence artificielle nibaza yuko je ndazi yuko ico gisata kirimwo. None intelligence artificielle none mu ndero muri politiki muri ntuzeye none iterambere ry'ubuhinga, none intelligence artificielle iterambere ry'ubuhinga none byose nibirimwo. Liga niba detail byapiriye n'utuntu n'ibikuru genda detail udetaye bizojamo byose. Je ndazi mu bana mfasha hanze hari uwa myende vuga ati nahejeje master muri intelligence artificielle ngoma ngire PhD ari muri Brazil. Nace namubwira nti cyubandaniriza ko nabwiye abantu babijeje ntimurugira amahera mufashe birimwo gusa detail hamwe tutetaye tukinjira en profondeur tukadetaye akantu kose uzosanga birimwo, mugabo ugomba kubyaparesa kukadokima kanganuku ijya mbona kazoza tuyidevelopse n'ama 2 ya 6
Neka ngira ngo nyeshoro yarababwiye ati mu mugabo sendeze ko ariga urugo gwifashe zorumeze gute tukavuga tuti urugo gwifashe zorumeze uku mbe umutima wifashe uzomeze gute ko tuvuga igihugu arega n'umutima turaje gutangurirako nese ikindi gitabo je ndafise fondation Pax Burundi muga muri fondation ndazi ko ariko bategura fondation mu Burundi bwifashe na fondation mu Burundi buteye imbere izo bikwe ko nibihe bikorwa twokora kugira ngo dushigikire iyo politiki namwe rero mwege mujeje kumenyesha amakuru cyari muri mu bindi bisata sindi ijya aribyo umwe wese aravuga ati mbega mu Burundi bwifashe kamera ziba zimeze gute rega na kamera nkizo hariho kamera ntarabona mu Burundi jewe kamera ibimeze gute urabona nk'ubu je nkene publicité ndabona ndayikoresha avuga none mu Burundi aho bakoresha publicité bakazana umuntu muri 3D hariho umuntu azava mu gicu akaza nyene yahumaganye agacika ngaha agaca je nabazo ndabikoresha muga nagiye muri Korea bo burumva bageze mu gihugu giteye imbere barakwereka umuntu akaza anganuko hamagashika yakuze uko ashika ngaha rero agacapanga byose. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumong, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.